umukenge usangire ikiyago usangire kagasato iyo niryo ragi ry'abasogokuru dukunda Uburundi n'igihugu ciza cane vuga neza Uburundi n'igihugu cahezagiwe Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi kandi nawe avuge neza igihugu camwibarutse Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi kandi nawe yubahishe igihugu camwibarutse erega turi bamwe twose rimwe tuvuge rumwe imigambwe n'amoko iyo tuva ntibituganze kunda Uburundi à son excellence Monsieur le Président de la République. Lieutenant-colonel Yakose, SS 13e de la matricule, commandant du 1er bataillon de la brigade spéciale de protection des institutions et commandant du détachement d'honneur. Vous priez excellence, monsieur le président de la République, de bien vouloir passer les troupes par ordre. Avec de l'excellence, monsieur le président de la République,
Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi araganutse ava mu rugendo rwari rwamushikanye muri Republika ya Gabon, aho yari yagiye mu rugendo rw'akazi mu ntumbero yo gusimbataza imigenderanire myiza isanzwe ihari hagati y'igihugu ca Gabon be n'igihugu c'u Burundi. Urwo rugendo kandi rwari rufise n'intumbero yo kunga ubucuti hagati y'u Burundi na Gabon, ubucuti bumaze imyaka myinshi, aho kuva mu 1975 hariho amasezerano yarashizweho yaratewe k'ikumu yo gushigikirana hagati y'ivyo bihugu bibiri. Igihugu ca Gabon kandi ni igihugu cabaye hafi cane igihugu c'u Burundi mu bihe bigoye Burundi bwaciyemwo, aho bwariko burarondera amahoro n'umutekano. Uno munsi nimba Burundi bwigina ayo mahoro mbere buza gusahiriza ibindi bihugu garukana amahoro n'umutekano, nuko bwashigikiwe n'ibihugu bigenzi harimwo igihugu ca Gabon. Urwo rugendo rero rwahaye akaryo Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi wo gusubiza mu ndumane igihugu ca Gabon muri iki gihe cane ico gihugu kiriko gica mu bihe bitoroshe, aho kuva mu mwaka uheze habaye gutembagazwa uburongozi bwari ku butegetsi. Uno munsi akaba ariho indongozi z'imfatakibanza. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaboneye akaryo gusubira kubwira abenegihugu ba Gabon bere na leta yuko Uburundi ubafashe mu mugongo kandi buri kumwe nabo muri iki kiringo c'imfatakibanza gushika baze batunganye amatora hasubire hajeho uburongozi hisunzwe ibwirizwa shingiro. Umukuru w'igihugu w'imfatakibanza ca Gabon akaba yaranezerejwe cane n'urwo rugendo, aho mbere yashimiye Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ukungene Uburundi butigeze burekurana n'umunota umwe igihugu ca Gabon, eka mbere aho bwabonye yuko ari inshuti y'ibihe vyose, mu bihe biroroshe be no mu bihe bigoye. Mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire ihari hagati ya Gabon n'Uburundi harateho kandi n'umukono ku masezerano atari make, aho novuga nk'amasezerano yo gufashanya muri rusangi, yo gukomeza ibigenderanire, hakabaho n'amasezerano yo korosha no guteza imbere urudandaza hagati y'igihugu ca Gabon be n'igihugu c'u Burundi, be n'amasezerano yo guhanahana abakozi mu bisata bitandukanye bivanye n'ubuhinga bukenewe muri ibi bihugu vyacu uko ari bibiri. Ayo masezerano rero yuguruye indi miryango minini ku Barundi, cane cane n'isoko rindi kugira ngo Abarundi bashobore kudandaza, gushora canke kuronka ivyankenerwa tudashoboye kuronka vyoroshe hano mu Burundi. Muri urwo rugendo kandi Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashoboye kubonera akaryo ko gutemberera ibigo bitandukanye mu ntumbero yo kurahura ubwenge, aho yagendeye mu karere gasanzwe kagenewe abanyamitahe, iyo twokwita zone spéciale d'investissement ahitwa Nkok, aho ako karere gatunganijwe ku buryo hariho igice kiraba cane cane ivy'ubudandaji n'ikindi gice kiraba ivy'amahinguriro, igice kiraba ivy'intwaro, ivy'uburaro, ivy'amashure y'imyuga atandukanye, ku buryo habaho ibikenewe vyose vyotuma abagwizatunga canke amahinguriro ashobora gutera imbere mu bikoresho be no mu bumenyi. Urwo rugendo Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yagize muri ako karere gasanzwe kajeje guteza imbere cane amahinguriro, yarahimbawe cane n'ico gicapo, aho mbere yemeye avuga yuko vuba cane agiye kurungika umugwi w'abahinga bajayo kugira ngo baharahurire ubwenge biga ico gicapo, gutyo natwe mu gihugu cacu c'u Burundi ashobora gutunganywa uburyo novuga ntibugezweho bw'uko abanyamitahe n'amahinguriro agwira ku bwinshi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragendeye n'amahinguriro amwe muri menshi asanzwe ari muri ako karere, aho yagendeye ihinguriro ry'imiti, araheza aragendera kandi n'ihinguriro ihingura ibiti mu buryo butandukanye. Si ivyo gusa, yarashoboye kandi no kubonana n'Abarundi batari bake basanzwe baba mu gihugu ca Gabon, aho baganiriye barahanahana ivyiyumviro ingene bo aho bari bobandanya baterera mu iterambere ry'igihugu, ariko kandi naho bari bakabandanya baserukira neza igihugu c'u Burundi mu kubera ijisho abagwizatunga bari no canke mu guserukira mu kurabira
abari kure ingene twobandanye dusimbataza imigenderanire myiza hagati y'igihugu ca Gabon be n'igihugu c'u Burundi. Ko rugendo rero rwarashoboje cyane nyenicubahiro mukuru w'u Burundi kubandanya twunga ubumwe nk'uko nari nabivuze no kugura imiryango myinshi yo kubandanya abenegihugu bo mu gihugu ca Gabon n'abenegihugu b'u Burundi babandanya bafashanya mu bisata bitandukanye by'iterambere y'igihugu cacu n'igihugu ca Gabon. Le président de la République du Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye, revient d'un voyage qu'il avait mené en République gabonaise, où il avait effectué une visite de travail dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale qui existent si heureusement entre le Gabon et le Burundi depuis de longue date, depuis 1975. Cette visite avait également pour objectif de renforcer l'amitié qui existe entre ces deux pays, sachant que la République gabonaise est un allié de longue date du Burundi, qui a été près du Burundi pendant qu'il était encore dans le processus de restauration de la paix et de la sécurité, ce qui a offert une occasion à son Excellence le Président de la République également de lui retourner l'ascenseur en l'accompagnant et en adressant son soutien à la République gabonaise et au gouvernement de transition durant cette période qui n'est pas facile depuis le coup d'État qui avait eu lieu depuis l'année passée, le 30 août, et a encore réitéré le soutien au gouvernement de transition de l'accompagner jusqu'à l'ordre constitutionnel. Le chef de l'État et président de transition de la République gabonaise a remercié vivement le président de la République du Burundi et a témoigné que réellement le Burundi c'est un ami de tous les temps et de toutes les circonstances, car le Burundi a été près de ce pays depuis cet incident. Pendant son séjour à Libreville, le chef de l'État burundais a saisi cette opportunité pour renforcer davantage les relations de coopération, où 3 accords ont été signés, notamment l'accord de coopération, l'accord sur les échanges commerciaux, ainsi que l'accord d'échange des travailleurs, ce qui ouvre encore d'autres horizons de hisser à un niveau plus supérieur les relations entre les deux pays, mais également les opportunités d'importation ou d'exportation des produits locaux burundais vers ce nouveau marché qui s'ouvre au Burundi. Cette visite de travail et d'amitié a également offert l'opportunité au chef de l'État d'effectuer certaines visites de partage d'expérience, où il a essentiellement visité la zone d'investissement spécial d'Oncock, une zone qui a pour but de promouvoir l'industrie et d'attirer les investisseurs. Une zone qui s'étend sur plus de 1100 hectares qui sont répartis en zone commerciale, en zone industrielle, en zone administrative de résidence, et où on trouve différentes formes, types d'industrie, mais également des centres de formation spécialisés. Cette organisation a beaucoup inspiré le chef de l'État qui, par ailleurs, a promis que très bientôt, une équipe d'experts burundais pourra se rendre au Gabon pour s'inspirer de ce modèle et venir également l'implémenter au Burundi afin de non seulement favoriser et attirer davantage les investisseurs, mais également développer l'économie du Burundi à travers l'industrie locale. Dans la même zone, il a pu effectuer des visites dans certaines industries, particulièrement une industrie de fabrication de médicaments génériques, également une industrie de transformation du bois, depuis son état primaire jusqu'à son état tertiaire en fabrication de mobilier. Cela également a donné un exemple et un modèle d'inspiration pour les nombreux projets de transformation des minerais et des richesses naturelles qui regorgent dans le Burundi, notamment le marbre, comme l'a dit le chef de l'État burundais. Le chef de l'État burundais a également rencontré la communauté burundaise qui vit au Gabon, la diaspora burundaise, où ils ont eu un cadre d'échange et de partage où il les a également sensibilisés sur leur rôle dans la promotion, dans la contribution au développement du Burundi, mais également en tant qu'ambassadeurs, en brillant, en excellant de par leurs compétences, chacun dans ce qu'il fait au Gabon. Donc c'était également une opportunité de les encourager également à être des ambassadeurs de tous les Burundais, à identifier également les opportunités qui peuvent être là, afin de permettre au peuple burundais et au peuple gabonais de tisser davantage des liens de collaboration à travers les différents domaines qui pourront être identifiés par eux.
Donc cette visite a vraiment été fructueuse car elle a ouvert les portes de nouveaux horizons pour de nouvelles secteurs de coopération et de collaboration, mais également encore réaffirmer l'amitié indéfectible du Burundi auprès du Gabon, une amitié également qui est réciproque.